Dutangurana n'umukobwa yari yashavuye aho yari muri tagisi maze yuruka muri tagisi yugurura umuryango w'imbere atora kontake y'imodokari y'umushoferi w'umutaximene yaramuzanye ngo yaciye agenda maze yinjiye kuri porotaye abwira umupolisi ati mufate uwo mushoferi hanyuma mumushire mu gasho. Umukobwa yaciye yigira amaze kwinjira indani umusore nawe atangura gusaba imbabazi avuga ati ndasavye mumbabarire mungire ikigongwe hama mumpe iyo kontake, ariko umupolisi akaguma amwerekana reka turabaho byahereye. Uno musore yitwa Tare hanyuma yari asanzwe ari umutaximene avukana n'uno mukobwa ngaha. Ubwo aho yari yafashe taxi rero niko byagenze, imodokari yava yaho yaramupfanye ahamagara uwarajejwe kumukorera imodokari ati sigarana no modokari hanyuma muyikoreshe nanje fate tagisi nje mu kazi. Mu kwinjira muri tagisi rero umushoferi yaramuravye aravuga ati uno mukobwa kweri ndabona ari mwiza cyane, ariko umukobwa nawe akamuraba akibwira ati uko biri kose uno musore hari ibintu ashobora kuba ariko ariyumvira. Bari mu muduga Tari yagenda aramubwira yuko ari umusore ameze neza ko ashoboye akazi. Ako kazi nako ntabwo karakandi karakazi ko gupfubura, ariko aramubwira n'umupolisi kazi kamubwira ati ndeka kumbwira amajambo nk'aya majambo y'ibintu bitaja ntibije, ariko uno mushoferi akamubwira ati wewe raba ushobora gutora nimero yanje mu gihe uzobona ko wankeneye uzombwira canke ari n'uwundi muntu uzomubwira hanyuma umumpera nimero nzomukorera akazi kandi bizogenda neza cyane. Ari nabyo byatumye rero uno mupolisi kazi yamaze kururuka mu modoka yiwe aciye yugurura imbere atora kontake. Tubona rero ngaho wa mukobwa yari yamaze kwinjirira, ariko amaze kugera indani muze nawe yaratashe arashika arinjira atangura kubaza nibiki bimeze gute kuri ngaha. Amaze kwinjira indani bahuye na Nada ari indani amubwira ati wewe kubera iki uri ngaha ano masaha, ati nariko ndagenda ngiye kubonana n'ubyo mwantumye hama imodoka iramvana. Imodoka yagupfanye byagenze gute kugira ngo ube uri ngaha ko umusirikare cyangwa umupolisi ategezwe kwitegura amasaha 3 yose imbere y'urugendo, we byakugendeye gute? Muzehe akamubwira ati ibintu byose utegezwe kubikora mu bubangutse hanyuma ukabikora mu mwanya wabyo, uracyiyumvira ibintu by'ubwana nk'ibya mama wawe. Ariko tugarutse ku rundi ruhande hoho tubonaho Tari yari yamaze gushikanwa mu gasho. Inyuma yaho yari yamaze gukorera amakosa bamujanye bamushira mu gasho, ariko mutoyi wiwe we abandanya kumurondera kubera amaze kubona yuko bwije. Yagerageje kumurondera ariko telefone yiwe ntiyitaba. Ariko Nada amaze kugenda mu cyumba abona yuko telefone iri kiramusumbuwa ari ya wa musore umwe Tare umwe bafunze. Yayikuyeyo maze agira ko ayizimya kubera ko ntabwo yashaka ibimugora, ariko wa mukobwa we mutoyi wa Tare yatanguye kumurondera ariko asanga yuko telefone yamaze kuzimwa. Nuko tubona ku munsi waho bukeye hari umukobwa wundi aje kumuraba yitwa Sandra, yagerageje kumubwira ibyabaye amubwira yuko telefone ko ariko ntabwo itaba. Ariko kuri uno mwanya naho tubona yuko yari amaze kwitaba telefone amubwira ati nashaka kumenya aho mukuru wanje ari, mukuru wawe yakoze amakosa rero arapfunzwe, kuri ubwo ntiwongere kumuguma umurondera, ariko ndashaka kumenya ahantu yoba afungiwe kugira ngo ashobore kumuja kumuraba. Yagerageje kumusigurira ariko ntabwo byari byumvikana na gato, kuko umukobwa yari afise ikibazo cyo kumva yuko umusaza we ari ikibazo afise. Ubwo Sandra nawe aguma amubwira ati none ko rikuta mubaza hariho umuntu ashobora gufunga umuntu ko nyene hanyuma ntavuge aho ari kugira ngo abantu bashobore kuja kumuraba. Mu majambo make ntabwo bari ko barabitahura na gatoyi. Ariko ku rundi ruhande naho tubona muzehe ari ngaha muhira. Muzehe yaramaze kubona imodoka iri ku irembo, arabaza ati iyi modoka iri ngaha ku irembo byagenze gute? Amubwira yuko ari Nada yari umushoferi wiwe yamuzanye yamufunze. Ubwo Nada kuri rundi ruhande yari yamaze guhamagurwa na se wiwe amubaza ati byagenze gute? Amubwira yuko umushoferi yari umukosa batagira indero, maze muzehe nawe aramubwira ati ntibishoboka yuko umusore ashobora kuba yakutariye indero ubusa, wewe winjirira mu modoka yiwe iki? Ngitewe kumusigurira amubwira yuko imodoka yiwe yari yapfuye atabundi buryo na bumwe yarasigaranye. Noneho muzehe yumva yuko bidatahuritse na gato uko n'uwo musore yoba yapfunzwe agashirwa mu gasho.
aha rero icyo utari bumenye nuko ashobora kuba muzehe atisanzuye kubera ko umukobwa amwagiriza yuko ameze nka nyina. Mama we mbese yuba yari byamugendeye gute ku buryo ashobora kuba muzehe aribyo ashobora kuba aguma yicunga kuri kano kanya, akaba yumva yuko umukobwa wiwe asa nk'umeze nka mama wiwe. Ubwo wa mukobwa kandi yagumye murondera, ariko Sandra yitabye telefone maze amubaza ati nibiki wewe kugumugorana. Umukobwa nawe ahari akamubwira ati nukuri je ndashaka kumenya aho musaza wanje ari, ndashaka kuja kumuraba. Ubwo yari yamaze gushabura amubwira ati uriko duza induru ngaho, itonde uvuge bukebuke. Maze aramubwira ati nitonze ndiko ndavuga bukebuke, gusa mfise ikibazo cyo kumenya mbese musaza wanje aya masaha yoba ari hehe, ngaha haciye uwundi munsi wose sindamubona. Bwe mubwiye ngo bahurire ku gituro ca polisi, maze aho kanya nyene barahurirayo. Amubwira ati niwe rero waguma unkoroga mu mutwe umbwira amajambo menshi, oya ndashaka kumenya aho musaza wanje ari, nagize ikibazo nari nshaka kumumenya. Bwo yamubwiye mu polisi yari asanzwe ari indani, amubwira ati nimusohokane mumuzane hanyuma amurabe. Nyuma yo kumuzana rero bariko baraganira, bagerageje kumwambika ishati ariko Tare yagiriye ko agwa hasi. Mbese niki cyakurikiye amaze kugwa hasi? Yoba yarasanzwe afise ikibazo, niki cyabaye kugira ngo Tare agire ko agwa hasi? Ubwo bagerageje kumuvyura maze bamujyana ku bitaro. Bamaze kumushikana mu bitaro byabi bibaye nk'ibibazo. Ubwo umuganga yaraje avuga ati ninde mwene ujya muganga yagize ibibazo? Je ndi mutoyi wiwe. Rero umusore yagize ikibazo, yasanzwe afise ibivyimba mu nda, rero bishaka yuko bamubaga kandi birakenerwa imiliyoni 8. Amaze kumubwira yuko hakenewe imiliyoni 8, maze Nade yarikanze yibwira mbese ibi nibiki bibaye. Ubwo na wa musista wiwe kandi nawe atangura kugira ubwoba, aho yagiriye ko atangura no kurira avuga ati mana yanje mfasha nibiki bibaye koko musaza wanje kweri biragenda gute none ko tamahera mfise? Ubwo yagumye arira, ariko nta bundi buhinga na bumwe, nta kintu na kimwe yari afise akora. Aho ku rundi ruhande naho Sandra aho yarari yiyumvira none biragenda gute. No mukobwa kandi yaguma baza ati none ndashaka ubufasha ariko nta kintu na kimwe nshobora gukora. Ubwo Sandra amubwira ati none urashaka ubufasha ngo bigende gute? Uwamutumye afungwa akamugirira nabi, ushobora gusanga hari n'ibibazo byagibaye bakanamukubita. Singuwo none ntari ngaho niyo muvuza ayo mafaranga siwe yo tegetswe kuyatanga. We yagiye kumupfunga, ashobora kuba yamugiriye nabi, yatangwe kumutuma urutoki ariko uwo ariko aratuma urutoki ntawazi. Ubwo Nade bananije kwihorera, nta n'ikintu na kimwe yavuga, ariko umukobwa akavuga ati yarasanzwe abigwaye, ntabwo ari by'uyu munsi, yarasanzwe akazi akora. Avuga ati arabika amahera make ku buryo hazogera igihe yivura. Rero ntabwo mbona yuko ico kibazo cyo bari kimuvuyeko. Ubwo Nada yagiye kuvugana na muganga, amubwira ati genda umusore mumuvure, ayo mafaranga ndaza kuyatanga, ariko sinshaka yuko hari ikibazo na kimwe kizakongera kuba ngo muzehe abimenye. Ubwo rero bibe ibintu by'ibanga. Ubwo baraganiye na muganga, yemera yuko bagiye kumuvura. Nada ntiyashaka yuko umuzehe yomenya yuko hari ikintu coba catumye atanga amahera nkayo yose. Ubwo inyuma y'akanya gato umuforoma yaraje amubwira ati ingo uje gusinya impapuro byamaze guhera bamukoreye operation. Nawe aramubaza ati byagenze gute yuko jata amafaranga nigeze ndiha? Amubwira ati Nada yamaze kuriha amafaranga yose, ingo tugende hanyuma usinye ibindi byose byahetse. Ubwo yaragiye maze yongera kugaruka yicara ngaha kugira ngo arindire arabe yuko bazabamukora. Maze nyuma y'akanya gato Sandra nawe yabaye agarutse, ahurira nuko umukobwa yishimye cyane. Aramubaza ati nibiki ko wishimye? Ati bamaze kumukorera operation, byagenze gute ko ntariko ndabitahura? Amubwira ati ujya mukobwa Nada nyene niwe yatumye atanga ayo mafaranga kugira ngo ashobore kumuvura. Byaramutangaje cyane, biyumvira kuno yoba ari we yatumye agira ibibazo, ariko agace yongera akamuvura. Uno mukobwa we yari yishimye, ariko Sandra ntiyabitahura na gato ukuntu baba bamukoreye operation uwo nyene yatumye agira ingorane. Ari umutana ashaka yuko bamwita kuri telefone, ari we yatumye, ari we yanatanze ayo mafaranga. Byari ibintu bitoroshe na gato, ariko tugaruka kwa muganga nyene gato. Muganga amaze kubabwira yuko
umurwayi ameze neza, ko ibintu byose byagenze neza. Ubwo barabyishimiye bavuga ati tayari ibintu bimeze neza. Tugaruka kundi munsi tubona aho kwa Nada muhira, aho wa mukobwa mutoyi wa Tare yaraje kugira ngo ashimire Nada ku byo yamukoreye kuri musaza we uyu munsi akaba ashima, maze bihurira nuko afande ahashitse maze aramubwira ati nimumugururire. Aramubwira ati wipfuza iki, habaye iki? Nari nje gushima yuko umukobwa wanyu yashoboye gufasha musaza wanje, ubu rero akaba yaramuvuye. Byagenze gute kugira ngo amuvure? Amubwira yuko yari asanzwe afise ikibazo cy'ibibyimba mu nda, maze yatanze imiliyoni 8 kugira ngo abe avugwa. Ubwo muzehe byaramutangaje cyane kumva yuko hoba hatanzwe imiliyoni 8. Nabyo ubwo byari ibintu byoroshe na gato. Hari mu gisirikare amubwiye ati sawa, ibindi nzobikemura, nzovyiyumvira. Ubwo amaze kugenda, muzehe yaciye aje guhamagara Nada amubaze situation y'ukuntu byagenze. Atangura kumubwira ati wewe urafise ubwenge kugira ngo uze kubura umusore atagira n'icyo yifashije, byagenze gute? Nada yagerageje kumusigurira, ariko muzehe byako abitahura. Amubwira ati nta kuntu umuntu yabagiye gupfa nyene afise ibibazo hanyuma nawe ngo ugiye kumurokora. Umuntu wenyene adashoboye kwirokora umurokora nkande? Ubwo muzehe ntabwo byari bimworoheye na gato, ko yabone ko na mama we byagenze nk'uko, ko mama wiwe nawe hari umuntu yigeze kuvuza bivanye nuko yamusanganye ikibazo. Ari nabyo muzehe byamushavuje cyane, abona ati wa mukobwa nyene ibyo nari niyumvira niko bigenze. Tare rero kundi munsi yabonye ari byiza yuko yomushimira, maze ako kanya nyene agenda kumushimira. Ariko amaze gusohoka mu modoka yagerageje kwensista, ariko Nada ntabwo yigeze yugurura imodoka kugira ngo bashobore kuganira. Umusore yabibonye uko kundi munsi bukeye agenda ku muryango abaza yuko yoshobora kubonana nawe, maze baramubwira ati uwo aje kurondera Nada, ariko ngo nta gahunda bari bafitanye, sinzi ko twomureka kinjira. Maze uwarajejwe gucunga Nada aramubwira ati mureke yinjire nta kibazo. Ubwo umusore bamubajije kimugenza byose arabivuga, maze amubwira ati mukurikire uje kwa Nada. Ubwo Nada bamaze kumushikira amubaza ati byagenze gute kugira ngo mushobore kwinjiza umuntu ataruhusha rwawe? Uti umusore yatubwiye yuko ashaka kugushimira ku byiza wamukoreye. Maze bakiriko baraganira nyene baza bumvise amahoni ya muzehe amaze gutaha. Ubwo hari hasigaye yuko baza kunyegeza umusore. Mbese uno musore araza kuhatoka gute? Ubwo muzehe tubona amaze gutaha, murazi yuko muzehe bitigeze bimushimisha kumva yuko umusore yavuwe. Nada yagiye kumunyegeza, amunyegeza muri toilette. Yagiye kumwibwira ati injira hiyo, injira hiyo. Inyuma yaho aja kuraba ko muzehe yoba yamaze kwinjira. Tubona muzehe kandi ari karurira kuma escalier aduga. Tubona kandi Tare ari kara telefonana sister wiwe amubwira ivyabaye. Yamubwiye yuko yamaze gufatwa indani, arindiriye ko muzehe aza gusohoka hanyuma nawe abashe gusohoka. Ubwo Nada yagiye kumufungurira kugira ngo ashobore kuva indani. Ati yagenda mubwira ati wibaza yuko ari hano ushobora gushaka gusohoka ngo urasoze ushaka no kwinjira ngo urinjiye, banza urindire ubusi umwanya wo gusohoka. Yamubwiye ati jya hariya ahubwo urindirireho ko iyi nyumba sinkizindi. Yamubwiye ati none zuriyo kwinyegeza hariya ngende muri toilette? Oya, tekana, icara ngaho utekane, hanyuma turarindira umwanya tuza kubona ko hageze kunda gusohora na gusohora. Tubona kandi ari mu masaha y'ijoro aho umusore yararyamye. Mu gihe Nada yaravuye muri toilette yatenguye kuvuga yo araje ati turiya we tekana. Ubwo Nada yamubwiye abanze gutekana, ko umusore yamubwiye ati ni saa 4 z'ijoro reka ngende ndabona bwije. Amubwiye ati aha wamaze gushika saho kugenda uko bishatse. Muzehe ashobora kumva amajwi y'abantu cyangwa ikindi kintu ugasanga arabyutse. Aramubwira nawe biragenda gute ko muna ari mu masaha y'ijoro kandi ndashaka gutaha? Amubwira ati waramaze kwizana uje gusaba uruhusha, ntabyo gutaha. Umusore yagerageje kwesista amubwira yuko ashaka gutaha, ariko umukobwa amubwira yuko bidakunda, ahubwo ko yotekana ku buryo azoshobora gutaha ejo bukeye. Maze umusore avuga ati ejo bukeye? Oya nibyo ukunda, reka ntahe. Amubwira ati niba ushaka gusubira mu gasho nugende utahe uko bishaka, kumva ushaka gutaha. Umusore amaze kuvyumva yaragiye araturiya arapowesha.
Bukeye bwaho nuko Nada yaravyutse maze aja kwitegura. Ubwo mu gihe yariko aritegura, umusore nawe yabaye yikanguye amuraba y'ukuntu yitegura, kubera ko ntiyarazi neza uwo yariko aravyinata ko uwo ari we. Ubu aka kanya ariko akaba ariho yamenye yuko ari ofisiye, ari mheshimiwa. Ubwo vyaramutangaje cane, maze agira akamubaza yuko yoshobora gutaha. Amubwira ati ntabwo bikunda, uno musi muzehe arashobora kuba yirirwa ngaha kubera ko nta bimenyetso vyerekana yuko ashobora kuza kuja ku kazi bihari, we banza uturiye ngaho. Amubwira ati none imiti ko nayicikishije, ati ivy'imiti nivyo uvuga, ugihe umuntu ashobora kuba atafashe imiti umunsi umwe gusa hari ico yoba. Maze umusore aramubwira ati ariko mu gihe ncikishije imiti urabizi neza ko ntari bwonkire, ntabwo vyari vyiza na gato yuko noguma ncikisha imiti kubera mw'ijoro sinayifashe. Tare yamusavye yuko basi yoza kumuzanira imiti gihe yoshobora guca iwabo, maze Tare aramwegera amuraba. Ubwo Nada nawe yariko aritegura, akamubwira yuko atazi neza yuko ashobora kuza kumuzanira iyo miti, ariko tubona mu kandi kanya aho mushikiwe yaramwugururiye maze amuhereza imiti. Ubwo amubwira yuko ayimushiriye maze ayifate agiye gusohoka, ariko Sandra aramwankira ati wewe rero ubu wabonye yuko byaguhimbaye kubona umusore wamufungiraniye mu nzu iwawe, birakuryohera kubona apfungiwe iwawe, umva ari byo sawa? Maze Nada nta kintu na kimwe yamwishuye, arihorera. Ubwo kugira muhira kandi yasanze umusore Tare yakuye impuzu maze amuhereza ya miti yiwe ngo ayifate. Agiye kuraba muri toilette asanga hanuka nabi, abanza kumubwira ati ninde yakoresheje ngaha? Nije nakoresheje. Amubwira ati we rero uwaje ngaha kugira ngo ukoreshe toilette yanje nkuko ubishatse? Namubwira ati ntahandi hantu narifise ho kuja. Ubwo yamusugumiyemo maze amugaranirayo, nta vy'ikijama, aha nta bukinga. Uno mukobwa nawe yari yaraganguye. Ubwo tubona kandi ari mu masaha y'ijoro, aho muzehe yari karatelefona kuri telefone, mu gihe Nada yari agiye kugira ngo bibe baraganira na muzehe, maze yumva ari kwitelefona ariko aritaba telefone. Ubwo hari uwamubwiye ati muzehe, ahantu nashaka yuko tuhashira urya mukobwa wawe. Maze muzehe aravuga ati ewe uwo mupumva urabona ko uwo mushobora kumuhereza akazi ngo agashobore, ubu icazi azi konona, uzi ko aheruka konona imiliyoni 5 ngo ariko aravuza uwundi umuntu adashoboye kwivurana ngo ariko aramuvuza. Ubwo ayo majambo Nada yaramubabaje cyane ku mutima, yiyumviriye ati koko ariko aranzanira nka bimwe vya mama wiwe nawe uburyo batandukanye, mama wiwe yapfuye hari ikibazo bafitaniye na muzehe cyo kuba hari umuntu kandi yavuye. Ubwo tubona kandi Nada agarutse ariko aza yashavuye, nuko umusore yabwiragaje kumuha kera ko yaramuzaniye ariko aragasanzaza. Umusore ntami yumva yuko ariko aratanga ibyishimo abihereza umukobwa, ariko umukobwa nawe yarashavuye ahubwo no kurira, ariko ararira kubera amajambo yumvise se wiwe avugira kuri telefone. Nuko Tare yatanguye kumubaza impamvu nawe atishimye ariko ararira, ari umukobwa mwiza ameze neza wo kwishimira kubera ko ayisunga uburyo yamufashije, ariko Nada nawe akamubwira yuko ibintu bitameze neza kubera ko se wiwe uburyo amufata amubona nk'umuntu atameze neza, ku buryo ngo ashobora kuba yonona agakoresha ibintu nk'uko tubikoresheje. Maze umusore aramwegera kugira ngo amubaze ivy'ukuri. Nuko Nada atangura kumubwira histoire ya mama wiwe, ukuntu mama wiwe babana mu rugo rumwe na muzehe, maze muzehe haza guca igihe aho mama wiwe yafashije umuntu yari asanzwe afise ikibazo cy'uburwayi mu bitaro, yagiye kumufasha amuzi yuko amuhaye ubufasha, ariko muzehe yaciye abona yuko ari umuntu atagira ubwenge, amufata yuko ari ko ahubwo asesagura amatungo y'umuryango. Ico kintu rero kiratuma nanje muzehe atanyizera, nico gituma mbona yuko ibi bintu jewe numva umenga no bivamo byose. Ubwo Nada yari yashavuye cyane ubwo yamubwira, ariko Tare yumva yuko atari ikintu cyoroshe gose, uburyo ariko arakimubwira yumva ko isobanuro yayo itoroshe.
Tari yamubwiye ati pole sana kuri ivyo vyose vyababaye ko mu muryango wanyu, maze Nada aguma amubwira ati rero namaze kubona yuko natakaje icizere kubera ko muzehe aguma yumva yuko nanje meze nka mama, uko yiyumvira ko mama nanje nikanyiyumvira, kandi ndazi aho biriko birava hose ni kubera ko noba narakuvuje, kandi nanje numvise umenga ikibazo cavuye kuri jewe. Ako kanya niko Tare yumvise ko yomukorako, maze agira ko abanza kurindira gato. Tare yamusavye yuko boba inshuti, maze Nada arabimwemerera. Ariko tubona mu gitondo hakiri kare aho umusore yariko aritegura, muzehe yarasohotse, ubwo bariko baraba uburyo bwose bashobora gusohora Tare. Nada yagerageje kumusohora maze amushikana no hanze, ariko amaze gutaha agashika iwe yisanze yibagiye telefone, maze avuga ati ntabwo nosubira hariya hantu haragoye, niza neza yuko azoyizana. Maze sister wiwe nawe aramubwira ati njye muvyizera ni sawa, ngo tubona kundi musi naho ariko yaramuzaniye ya telefone, maze aramushimira kuba ayizanye, nuko yagiriye ko amusaba ati Nada nimba vyokunda ndashaka wicare. Ubwo Nada yase kwicara, maze amusaba nimero ya telefone yari yavyase, ariko agira ko ayimuhereza kubera yari yamwemereye ko baba bagenzi. Ubwo mutoyi wiwe maze amaze kubibona aravuga ati urabona ivyo uriko urakwega, warabonye ivyo ukuntu vyakugendeye, niyo hagira igikurikira je ntuzompamagare nguze kumbaza n'ikintu na kimwe. Ubwo tubona kuwundi musi naho Nada yibereye mu modokari ari kumwe n'umupolisi yarasanzwe amucungera, maze bose bari nk'aba ofisiye, ariko Nada niwe yari mukuru kubera ari kwase. Abona agenda aritwengesha, Nada yari kumwe ariko aracatinga na wa musore, maze aguma amucungera mu kiyo. Ubwo muzehe ashobora kuba yari yaramubwiye ati uzomundabire. Tubona kandi aho Tare yaguma yisekasekera bariko baraganira. Ubwo kwindi ncuro nawe tubona kandi Sandra ahawe ikaribu mu nzu kwa Tare. Ubwo amaze gukaribishwa yaraje yinjira mu nzu kugira ngo babe baraganira. Sandra amubaza ati none kumenga hasa nkaho witeguriye umuntu, maze Tare amubwira yuko hari umushitsi yiteguriye nyene ngo arindiriye umukunzi wiwe. Vyaramutangaje cane. Inyuma y'akanya gatoyi niko yumvise ubudodoye ku rugi, maze arugurura, kumbe haje Nada. Uwo Sandra nawe byaramutangaje. Imbere yuko baramukanya abanza kumubwira ati karibu ngaha mwicare banze muruhuke. Ariko haciye akanya gato naho Sandra avuga ati ndashaka rero niganukire. Ubwo Sandra yaragiye nta no kumuherekeza, maze Tare yegera umukobwa maze baganire. Inyuma y'akanya gato naho tubona Sandra amaze gusohoka atangura gukubita umugere ku modokari, ariko birangira ari we ababaye. Yatanguye kwibuka kuno wa musi yagiye kuzana amafaranga, agashika asanga sister amubwira yuko yamaze kuvugwa. Yibutse uburyo ayo mafaranga kugira ngo aronke izo miliyoni 8 yagiye kubwira uwundi mugabo kugira ngo baryamane ayamuhereze. Yongeye kuyikubita umugere, ariko ntabwo imodokari yari bubabare, ahubwo niwe yisanga ari kubabara. Tubona kandi kwa Nada na Tare bariko baraganira nk'ibisanzwe. Nada na Tare barishimanye kuba babaye inshuti, bari batanguye kumva yuko ari urukundo rubarimo. Ariko Nada mu gutaha amaze kugera muhira, muzehe yamubonye uburyo atashe atangura kwibaza niki cyabaye. Yatanguye guhamagara umurinzi amubaza ukuntu uwo mukobwa ashobora kuba yagiye amasaha agirako, kubera ko yabona ari ibintu by'akamenyero katanguye kwibonekeza. Mubwiye ati ahubwo rero muze muncungire. Nuko tubona kundi musi naho Tare amubwira yuko yarose akazi. Ubwo baragumbatiranye na mutoyi wiwe, ariko Sandra akaba yarari ngaho, aho nawe yararindiriye kugira ngo bashobore kuganira na Tare. Ariko Tare nawe kandi akamubwira yuko yarose akazi. Sandra yabyishimiye cyane, yumva yuko ari ibintu bishimishije ku muntu. Nawe yarasa nkuko amukunda, ariko nta n'umusi n'umwe yaribwo yigira amubwira ko amukunda. Hahandi rero uba wumva ko ukunda umuntu ariko byakunaniye ko bimubwira, uzokwisanga hari igihe bizokubabaza. Ariko tubona kundi munsi nk'akamenyero Nada ari kumwe na
Tare ubwo bariko baraganira muzehe nawe kandi tukamubona muhira aho yibereye mu vyo gupanga akarere kiwe kuri telefone. Muzehe icyo yari yamaze gufata yari ingingo yo kumwimura, ubwo umukobwa kundi musi yamuhaye ikete amubwira yuko amwimuriye mu wundi muji kubera ko yabona yuko ayo mawusiyano y'uwo musore bariko barakundana azovyara ibindi, ariko umukobwa nta yandi mahitamo yari afise, yategerezwa kuvyemera. Ubwo telefone barayimwatse vyose barabisigarana, tubona muzehe amusezeye ati ugire urugendo rwiza. Ubwo baramuherekeje no kuri aeroport kubera ko hari ahantu harehare bisaba yuko agenda agafata indege. Muzehe akaba yari yamaze gufata decision yuko ari ukuvana n'uwo musore, niyo objectif yari afise. Mbese biragenda gute? Ariko tubona kandi ari mu masaha y'ijoro aho Tare yarasanzwe ari kumwe na wa mukobwa bavukana, amubwira yuko agiye kuraba Nada kubera ko hari haheze igihe kirekire atamubona. Yagerageza kumurondera akamubura, yaciye mu bice by'iwabo ariko yagenda yirabisha ko ashobora kumubona, ariko birangira atanamubonye. Yakomeje kumva abuze amahoro muri we, aho no gukora akazi bitari bikimukundira, yagumana ivyiyumviro. Sandra nawe yagerageza kumva yo muba hafi, ariko Tare we ntabwo byari bimworoheye kumva yuko umukunzi wiwe uwo yishimiye yagiye, ntabwo bariko barabonana, nta nubwo baganira. Amurondera kuri telefone ntamutora, kumbe icyo atazi nuko bamwimuriye ahantu kure. Ubwo Sandra rero yatanguye kumubwira yuko ari we ategerezwa kumva yo mwibagira kubera ko nta kuntu umuntu akunda yari kuba yaragiye atamusezeye, ariko tarakumva yuko ivyo ariko aramubwira atari vyo. Ariko ku rundi ruhande akumva umenga vyo bifite n'ishingiro, kumva yuko umuntu bakundanye yogenda atamusezeye. Ubwo rero yafatiye ako kanya maze atera agenda nk'ugiye kumusoma, ariko Tare aramwiyama amubwira ati ivyo n'ibikuri kurakora, ushaka gukora iki? Urabona yuko je rero aka kanya ibi ari vyo ugomba kunkorera, ntabwo je nditse serious no kuba nkora ibintu by'ubuginga nk'ivyo vyose. Ubwo Sandra ntabwo yari yishimiye nivyo Tare ariko aramwishura, ariko tubona ku rundi ruhande wa mukobwa mushiki wa Tare ariko aramuraba ivyo bikoza, yibwira ati uwo mweke mupfuma bakundana, ariko ntabwo. Aha hose niho Sandra yaronkeye akaryo ko kumubwira uburyo amukunda, ariko kubera ko Tare atari yumva abyishimiye yaramuguye mu nda, ntabwo yigeze amubwira ko amukunda. Byakomereje kuba iminsi myinshi kuri we yumva atishimye, ariko Sandra agerageza kumubwira yuko yomwibagira kubera ko nta kuntu yogenda atamusezeye akamara igihe nk'icyo cyose atazi n'ahari kandi ari umukunzi wiwe. Ubwo bacicaranye ngaho umusista we amaze gusohoka hanze, bahuriye hanze na Nada, amubwira ati bite umeze neza, ntiwaragenda no kuba dusezeye? Aramubwira ati ni ibintu byabaye tu, ntabwo nanjye nabishaka. Nubwo yamukweze binjira indani, ariko ku rundi ruhande naho bariko barinjira indani nuko tubona Sandra ariko agerageza guprofita ku kanya nyene, aba amusimbiye ko maze aramusoma, ariko akanya ariko aramusoma byarangiye Tare abonye Nada maze asohoka amwiruka inyuma kubera amubwira ati ibyo wabonye ntabwo ari byo. Yagerageje kugenda kumusaba imbabazi ariko byarase. Ubwo Sandra nawe yumvise yihevye, yarazi yuko ariko kanya ko guprofita ariko byarase. Ubwo Nada yamubwiye ati mwasomanye, namaze taramubwiye ati Jesse nigeze ndamusoma ahubwo niwe yaje kusomana. Mwasomanye nabibonye. Ubwo yagerageje kumufatafata ariko byarangiye atanuko bikunze, kuko yamubwiye ati nta kuntu wowe ugenda ugasomana n'umuntu uzi yuko nanje ndagukunda. Oya we narakubuze, wagiye he, byagenze? Ntabwo ibintu byari byoroshye na gato kubera ko Nada yari yaragiye, ariko Tare nawe yari yarabuze icyo akora n'icareka. Ujya mukobwa nawe Sandra yagerageza kumuprofita kubera yari yaramaze kumubwira uburyo yamukunze, ariko iyi ni yangaruka yo kutavuga umuntu kumukunda ngo bimubwire hakiri kare abimenye.
Tare yamubwije ukuri amubwira yuko badakundanye na Sandra, ariko Nadia byaramwankiye agira akanigira, ariko Tare nawe avuga ati sinshobora kuguma ngaha. Yagiye ku muryango kwa muzehe aguma dodora abaza ati nshaka kumusigurira, nshaka Sandra ndamubwiza ukuri kwavyo kubera ko yantahuye nabi mu gihe yari akiriko aradodora, ariko abarinzi banka kumwugururira. Muzehe yarasohotse avuga ati uwo ninde ariko arateza akavuyo ngaho, bamubwira ngo ni umusore ngo yaje kuraba Nada. Ubwo amaze kumusigurira yamubwiye ati ndagomba ndamusigurire, hari ibintu yantahuye ko nabi, ibyo yiyumviriye cyangwa ibyo yabonye ntabwo ari byo. Amubaza ati ubwo Nada ntawe uri ngaha? Batanguye kurondera Nada. Ubwo muze yavuga ati nimurondere Nada mumunzanire ngaha, murabe ko yoba ari ngaha. Ariko mu kanya gatoyi bamaze kuraba basanze arimwo ngaho nyene. Muzehe byaramutangaje rero amaze kubona Nada, amubwiye ati ubu rero waje gukurikira uno muhungu atagira n'ico yifashije, ubu urazi iyo nakujanye hanze hatani na hagufi, none ubu wagarutse kugira ngo ukurikire uno musore. Ubu umusore yamubwiye ati nimumujane mu gasho rero mumufungireyo. Maze Nada abandanya kumubwira ati muzehe oya muzehe nyumvirize basi ndakuganiriza, ariko Tare nawe yagiye ku nguvu, ntabwo yari agifise uburenganzira bwo kwanka. Ubwo Nada yamugumye inyuma amubwira ati muzehe nukuri ndagusabye untahure unyumvirize basi ikintu kimwe ngiye kukubwira. Ngiye mugerageje kumusaba imbabazi kugira ngo ntibapfunge umusore w'abandi, akamubwira ati sawa reka ndabyemere, ariko ngiye gukora ikintu kimwe gusa, ntuzosubira kumbwira kumbaza n'ikintu na kimwe. Nada yamubwiye ati papa Jesse mbona ivyo uri kurampora ni kubera iki no kwanka umuntu usanzwe nkunda kandi nzina nje kwa nkunda, reka basi umpe ikintu itegeko rimwe gusa ndashobora kubikora. Ubu rero uriko urampa challenge kugira ngo vyindate na wewe. Ndamubwiye ati muzehe ndakubaha cyane kuko n'abandi barakubaha, nta muntu nikije no bandi kugira ngo nanje nze ndagufite inateko oya, ahubwo nanje mbashaka yuko umakanya manzi sinkagira icyo ndakubwiye. Nada yamubwiye ati muzehe je ntabwo rero nkiri umugore wawe yarapfuye, urabizi ibyo mwapfuye, niba ibyo mwapfuye byarahabaye je none kubera ikino guma ndamuhogo. Wabonye rero ibyo neko ndavuga n'ibinyene, waragiye umurihira imiliyoni 5 mu bitaro, ubu rero ariko aragukoresha, ariko yakubwira nk'igikinisho ciwe. None urumva ayo majambo utanguye kumbwira, ntubona ibyo muri ko murakora? Nada yamubwiye ati muzehe ndakubaha kubera ko uri umuvyeyi wanje, ariko fata mu mutwe yuko ntari umugore wawe. Ibyo umugore wawe yapfuye akoze nyimba hari ibyo mwapfuye, je sindi umuntu wo kumva yuko nishobora kuguma ndabihogwa kandi uzi ko ndi umwana wawe. Yamubwiye amajambo menshi ku buryo Nada yarigiriye, maze muzehe atangura kwibaza uwo mukobwa ko ribaye irya mbere ambwira amajambo nkaya, niki co bakacarabaye ntamenye. Ubwo umukobwa Nada yagiye kumusaba ikigongwe, yashitse amubwira ati nari nje kugusaba ikigongwe ku vyabaye byose kubera ko yamaze kumenya ukuri. Amubwira ati Sandra yanterefonye arambwira ukuri kw'ivyabaye byose, rero numva yuko hageze yuko ndakubabarira. Maze umusore nawe akamubwira ati nanje ndakubabariye kubera ko nari nzi ko wantaye, sinari nzi ibyabaye byose. Natangaye maze kumva muzehe akubwiye kuriye, ngo bahanye amaboko maze basabana ikigongwe. Aho muzehe ari nawe yatanguye kumva amajambo yamubwiye, araba ifoto y'umugore wiwe, yiyumvira ibyabaye byose, atangura kumva yuko nawe hari ikintu ashobora guhindura bivanye n'ibyo umukobwa we yamubwiye. Tubona ku rundi ruhande umukobwa nawe yafashe impuzu z'umwambaro bamuhaye wa ofisiye, maze arawukora avuga ati uko biri kose sinshaka kuguma ngira ku mategeko. Tubona kandi muzehe yinjiye ngaha. Muzehe yamubwiye ati ku byo wambwiye byose natanguye kujya hano, nanjye ndumva yuko ivyo umbwira ari byo, kubera ko nagufata nk'uko nafata umugore wanje, rero nakubabariye, sinzi nawe nimba ushobora kumbabarira. Ubwo Nada yaramwegereye yegera muzehe maze amugwa mu nda amusaba imbabazi ku byabaye byose, baraganira barahuza.
Umuvyeyi yarishimye kuba bagiye kuganira n'umukobwa wiwe bagahuza. Ubwo Nada amubaza, muvyeyi, inyuma y'igihe kirekire mbona udatwenga, niki kintu coba catumye wishima ko bintangaje, bibaye nk'ibintu bishasha kuri jewe? Umuvyeyi akamubwira ati oya n'ibisanzwe, maze boguma baganira muvyeyi amwemera yuko bokundana n'umusore yikundaniye. Amubwira ati urya muhungu rero Tare namaze kumenya ivyiwe yuko atagira n'iwawe. Maze Nada atangura kubibaza impamvu n'ukuntu umuvyeyi yoba yagerageje gufata amatohoza yose akamenya, maze akamenya n'iwabo n'uburyo ataco yifashe. Ubwo umuvyeyi yamwemereye yuko yoja mu rukundo n'umusore yakunze, maze barahoberana. Vyari ivyishimo kuri muvyeyi, eka no kuri uno mukobwa. Umukobwa Nada yasigaye ngaha aryohewe cane gose, yari afise amarira y'ivyishimo kumva yuko muvyeyi yamwemereye. Ubwo nawe kandi yaciye afata decision yuko asubira kwambara za mpuzu akabandanya akazi nk'ibisanzwe, kubera ko arose uruhusha yemerewe gukundana n'umukunzi wiwe. Ubwo tubona kandi ngaha Sandra ariko araganira na Tare nk'ibisanzwe, baganira amakuru hirya nino, aho yari asa nk'uwuriko aramushimira kuba baraganiriye, akamubwiza ukuri ko badakundanye, maze akabizu kari katumye bahukana na Nada kaba katumye uyu mukobwa Sandra yongera gusaba imbabazi. Ubwo bari busa nk'ibintu bitangaje cyane kuri Tare, kubera ko niyumva uburyo yugaruka akaza kumuvugira neza, kandi nawe yaramushaka. Mu gihe rero uba ushaka umuntu ukabona hari uwundi agiye kuguciramo, biragoye kugira ngo uze kwemera kumuvugira neza. Ubwo rero Sandra yamubwije ukuri kose yuko urya musi yari yagize ikibazo, yagiye kurondera amafaranga aryamana n'uwundi mugabo kugira ngo avuze uno musore. Maze umusore nawe akamubwira ati nanje aha ibi vyabaye byose igihe mwari muzi ko mvunzwe, nuko nanje nari maze kubikora incuro zibiri ku bandi bagore, nari nzi yuko bigiye kurangira amafaranga ndayabone, ariko ivyabaye vyabaye ibindi. Ariko kakanya gatoyi naho tubona umukunzi wiwe amaze kuza, maze baraganira bararyoherwa barahoberana Nande na Sandra. Ubwo Nada yaciye yicarira ngaha, maze Sandra nawe atangura kubabwira yuko agiye kugenda. Barahoberanye n'ibyishimo byinshi, maze Sandra arirenganira. Ubwo Nada abasigaranye Nande n'umukunzi wiwe Tare. Ubwo yaramwegereye amufata ukuboko, barahoberana bararyoherwa. Aha rero tugarukirije ino story yose ikaba yitwa Light Hearts, akaba ari ifilime yo mu Nigeria. Ugende uyirondere kuri YouTube hose urashobora kuyironka. Reka ndakwibutse yuko niba ariko kanya ukoze ushitse kuri Baga Story, raba neza ko wakoze subscribe, nusanga utarabikora ubikore kugira ngo n'ikindi cyose tuzozana agastory karyoshe ku rukundo uzosohoke ubibona. Ndabibutse yuko twe dukora ama recaps gusa. We wakoze subscribe uri umuntu w'umushinga nahe, kandi nawe ugiye kubikora aka kanya nyene, Imana iguha umugisha, maze tuzoze turahurira mu zindi episode canke inkuru z'urukundo. Murazi yuko arizo tubaha mu buryo bw'amarecaps gusa. Ikindi cyose c'inkuru ushobora kuba ufise ushaka kumva yuko wodushikiriza, widuhereza hanyuma tuyigukorere, tuyibwire n'abandi bashobora kuba hari ico bohigira. Ciao ciao.